mubona uyu mwanya igisirikare ca Kongo numva ko civyukiranije mu gukora operation ziteye ubwo ni misi nema operation ni migwano yari kirabera muri Minembwe aho FARDC yari maze imisi kigira operation muri Minembwe aho igisirikare ca Kongo cyasuye gukora operation cisubirana Minembwe ko Tshisekedi yarakinye diri meze neza cyane aho yashoboye aradiringa na Donald Trump arabwira ati ngiye kubaha ahantu mucukura inzahabu agace ka mbere yatanze n'agace ka Rubaya aho gisirikare c'u Rwanda cariye cyangwa ciyamye ibyo bintu kiravuga ati ni gute leta ya Kinshasa ishobora gutanga ahantu hatagenzurwa nabo Pensir hatagenzurwa nande n'igisirikare ca Kongo basohoye canke novuga ko hari audio ziriko zirasirikira zashoboye gusohogwa n'abakogomani ndavuga Pensir aba FARDC bararika canke batumira abantu ko boshobora gukinjura bakava ahantu hose notama muri Bukavu ahantu hose umunyagihugu wese umwene gihugu umukongomani wese aziko abanye canke atuye hafi y'igisirikare ca M23 ahamagariwe gukinjura canke kwigira inyuma kubera ko mwese mudukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi turongeye kubaha mwaramutse namwiriwe biravana umose naho aherereye nizere ko mumeze neza badukurikirana bari mu mihingo itandukanye abari mu Burundi South Africa Canada Australia America n'ahandi hose turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umose naho aherereye tugarutse kandi kugira ngo turabire hamwe amakuru ariko aravuga mu burasirazuba bwa Kongo amakuru ariko arahavugwaho ameze gute hamaze imisi hari imigwano myinshi ndavuga za Kavumu za hariya za Rubaya ahasanzwe haratanzwe gucukugwa ubutare n'igihugu ca Kongo kibaha igihugu ca Amerika kugera yaho u Rwanda ruvuga nti ni gute leta ya Kinshasa ishobora gutanga ahantu bacukuru Amerika icukuru ubutare mu gihe atari bo bahagenzura ibi bisigura neza ko muhari wa M23 canke igihugu cy'u Rwanda kwa kiri muri Kongo Amerika tagaciro ibiha vuga ati aha muko muritiza iki indaro uko rero mimeze turaza kurabira hamwe rero intambara muri Bukavu bigiye kumera gute igisirikare force speciale cyo muri Kongo arico bita Rezibu carahiye kirarengwa ko gitegerezwa gukora operation kugira kigeze hehe mu gisagara ca Bukavu neza neza hajya hasanzwe hari M23 Rezibu ni force speciale ya Kinshasa igiye kwifadikanya na Wazalendo hamwe na FARDC mu kubohoza Bukavu nyabujya hari amakuru avuga neza ko abantu bariko barahona benshi cyane mu gihugu cha Kongo neza muri Bukavu si Bukavu gusa ahantu hose ho baharigaruriye abicanyi M23 ari bo basirikare b'u Rwanda hose hariko habera ubwicanyi butafise ukuntu bungana imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina reka dushime tarakora sabone cyangwa subscribe ibintu bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza twane twagura umuryango turabakunda cyane reka twinjire mu nkuru idonido mu gihugu ca Kongo abasirikare b'igihugu ca Kongo bararengwa ko ari ngombwa bigarurize Bukavu aha ni nyuma yaho habonetse ibikamyo biriko biragenda muri Minembwe ubu tuvuge ko Minembwe ijana kwijana yoba yigaruriwe na FARDC hamwe n'igisirikare gikomeye cyane arico Rezibu hamwe na Wazalendo ibikamyo abibuka neza kuntu Minembwe igifise M23 igikontrola Minembwe ibikamyo kujya byagenda byuzuye abasirikare ni kuno munsi byiriwe birinjira muri Minembwe byuzuye igisirikare ibire birekana neza ko FARDC nabo bafadikanije bariko barakora operation y'inguvu cyane twaravuze mu minsi yahera nti
burya igisirikare cyamaze kuba korompi nta kuntu nakumwe cokora iki cyo coshobora gusinda M23 ariko barashoboye kubikemura ico kibazo baragenda barakuramwo amayerema yashoboye kuba korompi baragenda barakuramwo ari nayo mpamvu mubona uyu mwanya igisirikare ca Kongo numva ko civyukiranije mu gukora operation ziteye ubwo ni misi nema operation imigwano yari kirabera muri Minembwe aho FARDC yari maze imisi kigira operation muri Minembwe aho igisirikare ca Kongo cyasuye gukora operation cisubirana Minembwe aho hoba hafashwe mpiri abatari bakenya ibi birabaye mu gihe Wiringoma na Sultani Makenga baherutse kutwereka abasirikare bashasha mu minsi yahera bo babinjijwe mu gisirikare mwa basirikare binjije mu gisirikare ndakubwiza ukuri ko benshi bashoboye gufatwa mpiri mu bitero biriko birahaba muri Minembwe n'ahandi hose hatandukanye ari n'amakuru aje ariko araca ivutu cyane igisirikare cy'u Rwanda arico M23 RDF ani makuru namakuru ariko aravugwa ahantu muri Rubaya murazi neza ko hahora hagendurwa canke hakontororwa n'ingabo z'u Rwanda M23 AFC ariko Tshisekedi yarakinye diri meze neza cyane aho yashoboye aradiringa na Donald Trump arabwira ati ngiye kubaha ahantu mucukura inzahabu agace ka mbere yatanze n'agace ka Rubaya aho gisirikare cy'u Rwanda cyariye cyangwa ciyamye ivyo bintu kiravuga ati ni gute leta ya Kinshasa ishobora gutanga ahantu hatagenzurwa nabo pensire hatagenzurwa nande n'igisirikare ca Kongo ibi rero byerekana ko leta ya Amerika atagaciro iriko iraha inyeshamba ziri mu gihugu ca Kongo izo M23 ari abasirikare b'u Rwanda Amerika na kimwe yashoboye kubivuga ko biboneka neza ko ikintu abantu benshi rero bariko baribaza bariko bananiyumvira mbega bigiye kugenda gute M23 iracukura ubutare bwa Amerika canke M23 irahitamo guseda ndabibutse neza ko M23 idafise ububasha canke ubushobozi bwo guhangana n'igisirikare ca Amerika ibyo noneho birazwe ya ayandi makuru ahari nuko basohoye canke novuga ko hari audio ziriko zirasirikira zashoboye gusohogwa n'abakogomani ndavuga byensire aba FARDC bararika canke batumira abantu ko boshobora gukinjura bakava ahantu hose notama muri Bukavu ahantu hose umunyagihugu wese umwene gihugu umukongomani wese aziko abanye canke atuye hafi y'igisirikare ca M23 ahamagariwe gukinjura canke kwegera inyuma kubera ko bivanye n'ubwicanyi buriko burabera mu gihugu ca Kongo bukozwe n'izi ntagondwa canke n'izinyeshamba AFC M23 igisirikare ca Kongo carahiye ko kidashobora kuvyihanganira no kuvuga iyo igisirikare ca Kongo gikoze operation no kuvuga igisirikare ca Kongo carahiye ko kidashobora kuvyihanganira kuvuga bigenda gute iyo igisirikare ca Kongo gikoze operation kigakubita neza kigahasha izi ntagondwa muhora mubona zisohora amatangazo bakavuga ko ikiremwa muntu kiriko kiricwa kiremwa muntu kiriko kirabangamirwa and then baca bagenda bagaca bafata bakagira ico bita massacre baca bagenda mu bene gihugu bakica abene gihugu bunyamaswa kugira ngo bakomplete ryatangazo basohora abo banyagihugu bapfuye baca abene gihugu baca babagereka kuri leta ya Kinshasa niko ofete systeme bakoresha rero igisirikare ca Kongo kiri kumwe na Rezibo hamwe na Wazalendo bavuze ko bategerezwa gukirante kwigarurira Bukavu cyangwa bikunde Bukavu barayigarurira bigende gute no kuvuga si Bukavu gusa na Goma novuga ko intambara ziri ku miryango ya Bukavu hamwe na Goma kuko
M23 byaranse yaramaze kuva muri esheke ariko ni kwa kundi ko kwidadira bizogenda gute bituzobigenza gute. So amakuru ahari nayo twizera ko M23 ibyo byamaze kurangira tukabuza M23 kwama yica abene gihugu ba Kongo. Michel Zami haraba abene gihugu bari kubaragwa mu mporero baricwa bunyamaswa n'igisirikare cy'u Rwanda. Ibyo rero bintu turabiteye ivyatsi turavyamirije turabiteye ivyatsi nibagwane igisirikare ku kindi ijisho kurindi inyama ku yindi izuru kurindi hama turabe ninde akomeye. Ariko aho bigaragara nuko igisirikare cy'u Rwanda cyamaze kugira nti muri Kongo cyamaze gusezera. Nabonye na Patrice Muyaya mu kiganiro yatanze ryari avuga ko u Rwanda rwamagwitwaza ico bita FDLR atanga n'akarorero avuga nti haheze imyaka 32 iyo FDLR ninde yo bakigwana. FDLR aho yashoboye kuvuga ati FDLR ni Korta, FDLR ni Oro, FDLR ni Diam. Ni kuvuga ko muri Kongo u Rwanda rukurikira FDLR rugiye guhiga inzahabu. Twaragiye turabikora kenshi mwaramaze kubyumva mwaramaze kubimenya. So ibintu rero nuko bimeze. Icyo no uvuga ibintu birabandanya ino ntambara ntituzi ngo izohera gute, ino ntambara ntituzi ngo izoherera he. Ariko je nkuko nabivuga uwo rukarisha gomuma ino ntambara ishobora gutangura cayigahereza kuwayi tanguje. Turabakunda cyane wowe tarakora sabone no ikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane. Ciao ciao.